ni wowe Mukama rumuri rwanje bukirira bwanje notinya nde wundi kujya kumwana reze n'umuvyeyi numva ndino rweze turi kumwe nawe ni wowe Mukama nizigiye kuva mu buto bwanje ndazi Mukama kutazone tereza. Uyu mwanya ngomba nganire n'umuntu ashaka kuba mu buzima buhimbaye buzira ibiteterwa. Ubundi hari igihe wisanga wavukiye mu muryango ushobora gutuma uteterwa niyo utokora ikintu na kimwe. Ukaba umukobwa bikanga kurongorwa, ukaba umukobwa bikanga kugira igikundiro, ukaba umukobwa ukabura uwugukunda kubera inyifato ya mama wawe, kubera inyifato ya nyogosenge. Ukaba umuhungu ukabura ugira ijambo, ukabura umuhungu ukabura usaba urukundo, ukaba umuhungu ukazengerezwa n'ubuzima ukazengezwa ugahora ubengwa kubera iki inyifato y'ababyeyi bawe. None rero nganire n'uwo muntu. Hari n'igihe bishobora kukumva ko wowe nyene, reka nkwibwirira utu tuntu dutatu nuduhoza ku mutima kandi sinkurambira uno munsi. Reka da namusi mutima w'Imana akamvuga uti nabwo nkurambira. Itwa tuntu dutatu nuduhoza ku mutima wawe uzoteturugwa mu bwoko bwose bwa makuba. Utwa tuntu dutatu nuduhoza ku mutima wawe uzoba umuntu w'umunyentsinzi. Uzerengera amakuba akomoka kuri Karande, urengera amakuba akomoka ku byaha byawe, kuko Sirake mwene Sirake Amusori 21 yaravuze ngo ibyaha bizana ibyago, sibyo? Ngurabitinya nka kujya utinya inzoka, nka kujya utinya ubumara bw'inzoka, ngo bari kuzona atinya n'ibyaha, ngo ubwayi bwabyo buzana ibyago bugakwegera mu rupfu. Reka rankwibwira utu tuntu dutatu. Sinisunze kuri imfubyi, sinisunze ko wapfakaye, sinisunze kuviza icangiro, sinifatiye ku mashure wize, sinifatiye ku byago wahuye nabyo, stanu ko ndanafatiye no ku byago wakoze. Je nkwibwira utuntu dutatu twonyene. Nimufite Bibiliya yitore muri Zaburi ya 25. Hari igitakarazo Dawudi yigeze kugira, afatira ku bupfubyi bwiwe, afatira ku kwangirika kwiwe, afatira no kucangiro. Buge Dawudi n'Imana yirasiga ikundiro ciwe muguri kurarabugane yakuye Goliyati ku ngabo z'Isirayeli canke ku gihugu c'Isirayeli, ngo turabingane umwami w'Isirayeli yamuhamye akamusharika. Gusa ubona ishara abanyeshari baguhora kuzomenye ko muri wari ubutunzi bw'Imana jwana kumenga mu buryo bw'umubiri. Dawudi yasenugize icangiro, ariko ico cangiro Yonatani mwene Sawuli ntiyavyemeye. Yavuze ati data uriya Dawudi ni wo kuyobora igihugu. Isaka aguma batoka na nyina. Ariko reka mbibwirira ibanga rimwe. Dawudi yaravuze ngo ni wowe Mukama nerekeza ku mushaha wanje, ngo ni wowe Mana yanje, ngo ni wowe nizigi, ngo singatetego, ngo abasi banje nibanyigame, ngo ngako nta numwe mu bakwizigiye azotetego, ngo azoteterwa nyabuna abahemuka birukira ibitagira mvura. Dawudi aravuze ngo nta numwe mu bizigiye Umukama azotetego. Byumvikana ko kwakira kwizigira Umukama ukabigira umutahe w'ubuzima, hari impinduka yoba mu buzima bwawe. Simfashe nguri umugore yatawe, simfashe nguri umugabo yanikiwe n'amagara, simfashe nguri umukristo wanikiwe n'ubuzima, simfashe ngo abarozi bamaze kukwinjira we nta n'ijambo bafite, ahubwo igihe wiyebura niwe wabaye ubahaye urufunguruzo, ubahaye icanzo, ubakuriye mu mwugarira ati nimwinjire. Uwo gutinya umurozi ico ntigikunda. Reka ndakwibwirira akantu kamwe, ngo nizigiye Umukama ngo jezi nzotetegwa, ngo ahubwo abantu bose bafise ububegito muri bo, ngo ahubwo abantu bose bagambiriye gukora inabi, ngo nibo bonyene bazotetegwa, ngo nibo bonyene
bazomaramara, ngo niba bonyene bazohura n'ibyago, ngo niba bonyene bazohura n'abakuba. None rero mwiza wanje nkwibwira, izigera umukama mu makuba yawe, izigera umukama mu bukene bwawe, izigera umukama mu bugwayi bwawe, izigera umukama mu gutetegwa kwawe, izigera umukama, izigera umukama muri ico cyankira ufite. Uripfuza kurongorwa n'ibigunda kandi nturibigiye kuko niwireje. Urivuza kugira amafaranga n'ibikunda kandi mbona atanakazi umaramwo kabiri, ariko niwizigira umukama. Umwasi wawe wabyonza akarere kawe, wazanye igicu mu buzima bwawe, niwe kizocuncubukira kakamaramara. Nawe ngo niwizigira umukama ntuzomaramara. Ico nico twita kwimenya, ico nico twita kwisuzugura, kwisuzuma ukikura kwigisuzuguro. Ntukemere ko ibisuzuguro bikikiza ubuzima bwawe, ntukemere ko izina ryawe risuzugurika, ntukemere ko izina ryawe rishwanyuka. Mwe wese aratora, usifu aratora, umurozi aratora bikemera, umubeje agatora bikemera, karyamyenda agatora bikemera, umusambanya agatora bikemera. Reka ndakubwira ikintu kimwe, hagarara uvuga uti hagarara wemye turirimbira Imana, hagarara wemye turirimbira Imana, hagarara wemye turirimbira imbyeyi yacu. Umva nkubwire ni izigira umukama. Yonatani yari umuhungu wa Sawuli, Sawuli umwami wa mbere w'Isirayeli, ariko yarabwiye Yesu arambwira ati data Dawudi ni wo kuyobora igihugu. Yakira umukanda wiwe, yakira umwitandiro wiwe, yakira inkota yiwe, arabimuhereza. Ise Sawuli ngo wambuwe ni wowe ubaye samuragwa. Yarasigaye batukana na nyina, ahubwo sindamenya ko nyina ari umunyamahanga kazi nuko atari umunyamahanga, usanga ari umusidoni. Ibyo bitiwe kwimenya, imenya uvuga utukwandi kose nizigiye umukama singatetekwe, ahubwo umwasi wanje aragatetekwa, umwasi wanje arakamaramara. Ariko umwasi w'umuntu mukuru ni wenyene ubwiwe. Kuba utisuzuma, kuba wisuzugura, kuba utiya agaciro, nta muntu azoguha agaciro utakihaye wenyene ubwawe. Vuga ngo ntanguye kwimenya, niyo ntebe ukuye kwicarako, iyo niyo shaza umunyashuri mu kazi yahaye Elisa. Hagira inama umugabo we biremera. None kare nabyo ntitwabiganiriye ko. Icya kabiri ngo ndangira inzira zawe mukama, unyigisha amayira yawe, ngo nyobora mukuri kwawe kandi unyigishe, kuko ari wowe Mana mukiza wanje, ni wowe nguma nizigiye umunsi wose. Question mark, point d'interrogation. Reka nkwibariza kandi, mbese nawe uyu munsi wose ryoba rirenze wizigiye umukama, ryoba rirenze utakira umukama, cyangwa wirwanye n'abambutsi, cyangwa wirwanye n'abangushi, cyangwa wirwanye n'abasakuza, cyangwa wirwanye n'abasambana, cyangwa wirwanye n'abatinganya, cyangwa wirwanye n'abanywarumogi, cyangwa wirwanye n'imborego. Reka ndakwibwira ikintu, niyo toba wageze amarangamutima yawe aragaragaza uwuri. Reka nkwibwire n'ibyicecekere, kuko nta numwe byereye. Nimba Salomo aterewe no kwabira abagore 1000 kandi atarabuze icyo abagaburira, ubu ngubu we wokwerwa n'ubusambanyi gute? Reka ndakubwira akantu kamwe, sibyo? Akakoko kanyumvire, izigira umukama. Ni wizigira umukama ukabwira uti nyobarera inzira zanje, tugera mu gatondo ngiye kwama niyumvira wowe, nkorane nawe, ngendane nawe. Nagenda kugira ngo muhitanire ry'umuriro ngo n'amazi, ngo nta kintu na kimwe kizirabuza ubuzima bwawe. None ikindi kintu wokorera ko ntikiki. Ugomba kugira urugo rwiza, yoboza Imana inzira. Ugomba kuba mu mahoro, yoboza Imana inzira. Ugomba kurambana kuranirwa, yoboza Imana inzira. Ugomba kugwara ugakira, kuko kugwara se normale wo mubiri, kukubitika, kurogeka, ungirane bini normale. Ariko ugomba kubaho neza, izigira umukama. Muyoboza inzira. Igitabo cya Sidrasi mu kigabane cya 8 harakarango ka 21 naragasurinye, hakarango ka 21 nabuze ati Imana kubereka kakarongo ngo araheza ategeka abo bari kumwe bose ngo kwisonzesha ntihagire ikintu nakimwe bafungura iminsi 3 ngo bakugira ngo bashobore kuyoboza Imana inzira. Ngo nakozwe n'isoni zo kugenda kubwira umwami ngo ko yozana ibigwanisho, ngo ko yozana imikogote yiwe ngo kugira ngo adutabare. Izo soni zarankotse. Ni kubera ki nawe iyo wakihaniwe uja kwazambira umupfumu, uja kwazambira kiranga, uja kwazambira ibigori? Reka ndakubwira ikintu kimwe, kubera iki kugira ngo utore igisubizo cy'ibibazo byawe iminsi yose mu mutwe ari icyaha, ni gusambana, ni kwiba, ni kubesha, ni kuremenanya, ni kubera iki? Kubera iki wawe utoyoboza
Imana inzira kwereka yaho utobwira Imana uti Imana nagomba kuharengana mugabo ntiyarengana uti nabunyoborera inzira kubera ko utobikora nk'uko bikore nk'uko maze vuga ngo ngiye guhindura akarere. Yes, icya gatatu ndasozereye kuyoboza Imana inzira mwabyumvise kwimenya kuyoboza Imana inzira. Icya gatatu murongo wa gatandatu Zaburi ya 25 ngo ni wibuke impuhwe zawe Mukama hamwe n'ubuntu bwawe kuko ari iby'imyaka yose, ngo ntukigere wibuka ibicumuro byo mu buto bwanje be n'ubugaba bwanje, ariko uranyibuka ukurikije ubuntu bwawe unyibuke kubera ubwiza bwawe Mukama. Amina, amina. Reka mbabwire ikintu kimwe, hari abantu ubwira Imana uti wonyibuka ukamudufaranga turahera Mwiza wanje, wonyibuka ukamakana ni byiza mugabo umwanya Imana ikigutije umwuka w'abazima ishoboye no kuguha n'ibindi byinshi byiza kandi byerana. So bwira Imana uti ntukibuke ibyaha byo mu buto bwanje, bwira Imana uti ntukibuke ibyaha nakuye mu nda kwa mama, bwira Imana uti ibuka ubuntu bwawe, ibuka impuhwe zawe. Dawudi yaravuze ngo mu byaha mawe ni wasamiye, ngo ariko ngiri kuri isi y'abazima nagumye niteze ukugira neza kwawe. None rero ndasozereye, nari kukubwira ibintu bitatu kuye kwa muzirikana ugahinduka umugwizatunga mu buryo bugaragara mu buryo butagaragara. Wisobanukirwa, wisuzuma, wongera uvuge ati ndi umunyagaciro, ndi umuntu ukomeye, ndi umuntu udasanzwe, ejo hari ikindi kintu kandi gishasha. Icyo gihe ntuzorondera igisubizo cy'ibibazo byawe mu byaha. Icya kabiri igakuyoboza Imana inzira, no mu gihe byangiritse no gihe byayangaye igakuyoboza Imana inzira. Icya gatatu bwira Imana uti mbabarira, ntiwibuke intege nke zanje zo mu buto bwanje, utahubwo komezanya nanje mu nzira shasha ntango uyu munsi. Imana ibahezagire. Reka nsengane na wowe wumva ko ushaka gusenga, kuko hasenga uza agaciro ko gusenga. Je gusenga byangiza umuntu, je gusenga byamaye agaciro, je gusenga byamaye agasura, je gusenga byamaye umutekano, je gusenga byankuye ko iki ibyaha n'ibyago, kandi gusenga byamaye kwisobanukirwa meza amagarara mukuri kwa amasezerano nasezerano w'isitararemwa. None nawe ubishatse ukabihitamwo Uwiteka narobanura ku butoni, uwo wese arondera umukama agira umwete nawe wo kumwiyereka. Iyo ni imigani ya Salomo 8:17. Reka nkwibwirira akantu kamwe, reka dusenge. Ariko wibuka ko gusenga n'umurimo, kandi n'umurimo udasanzwe, kuko buriya nka kugifite ashobora kuva mu mazi kugira ibyiringiro ko igifite ubuzima, niko nawe iyo uvuye mu masengesho udashobora kwizera ko ushobora kubaho. Nka kujya udashobora kwakira urushingo mu mfungano hose ari noboro zimwe muzanje ndeke guhema ngo nimvire ko ndiho, niko nawe mu gihe uzobona utari kurasenga kubaza nguriho. Kubera iki? Gusenga ni gusohora ibitubabaje tukinjiza ineza. None rero dusenga isengesho ribomora icyahora kitubuza kuba abagwizatunga mu isi bigaragara no mu isi itagaragara. Singwa n'isoni zo kubivuga. Dawudi yaravuze ngo inzahabu n'ifeza n'iby'umukama, ngo Imana ngo iraheza ngo yumvira Salomo ngo mu butunzi atamuntu n'umwe azongera kubukabakaba. Uwiteka nyagora ku ngoma, soko ry'ibyiza byose. Uri Imana umugira neza, uri Imana umutabazi, uri Imana umushobora byose. Ndemera nakekeranya kuri kumwe na twebwe ubwoko bwawe. Nguramvuriye kwa amaboko mwami nyagora ku ngoma, nguramvuriye kwa ibi biganza kugira ngo twebwe abana bawe duhezagire. Twumve wumve gutaka kwacu, twumve wumve gushima kwacu, twumve wumve guca bugufi kwacu. Ninazwa mu buzima bwacu kuko nacyo twaburiye mu biganza byawe, kandi mu ntsinzi ya Yesu Kristo umwana wawe. Kuri uyu munsi turasenze ngo ubwami bwawe buze bube muri twebwe, ngo ibyo ushaka bize bibe muri twebwe, kugira ngo ibyo umwana w'umuntu ashaka bikoreshwe n'ububashwe bwawe. Aba ari wowe nyene usobanura uvuga uti kinda kigwaye mwana wanje kinda kiretse, kuko uzi bitubereye. Waravuze Yeremiya arabyandika mu gihone cyo cya 29 cy'ubuhanuzi umurongo wa 11. Umuririmbyi arabiririmba ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ngo ntabwo ari ibibi, ngo ahubwo ni imigambi y'ineza, ngo kugira ngo ndabareme umutima ukwizigira kuko ndabakunda cyane. None Yesu Kristo umukozi mwiza,
amaraso yawe nadutwikire, impuhwe zawe nizitubeko, umusara wawe ntudukingire, ubudahangarwa bwawe butubeko, igikundiro cyawe kitubeko, inema yawe muri twebwe igwiriye rwose, mutima wawe mweranda azakorere muri twebwe kugira ngo abangiritse, abagwaye, abarushe, ababoshe, abakenye, abirirwa barabundabunda kubera amadeni, bose bakugwe kw'ibyago kuko umutima wose umenya umubabaro wawo, bose bakugwe kw'ibyago kuko ngo umwenge w'inzu umenyana nyene ngo kandi ndayibundira ko minduru nawe uyumva. Uwo mukristo dusenganye, uwo mugabo dusenganye, uwo mugore dusenganye, uwo musore dusenganye, uwo mwigeme dusenganye, ndetse n'umupagani dusenganye, uwo muntu yebye dusenganye, mukure kumwuka w'urupfu n'agacinyizo, twese uduhe ku cyubahiro cyawe. Uyu munsi tunezerwe no kuri ku ijambo ryawe, kandi urakoze kuri izi nzira zitatu n'ibi bitekerezo bitatu tugiye kugambira mu mitima yacu, kugiye kubishiramo ububasha bwawe, tukaheza tukabibyaza umusaruro tukiri kuri iyi si no mu buzima buzakurikira. Amina, amina, aleluya. Muhezagirwe, mukomere, Imana ni nzima mu buzima bwacu kandi igira neza byose. Amen.